ekipe ya Liverpool kuko yitwa Jurgen Klopp ngo ashaka gusezera ibintu bimeze neza. agomba gusezera ibintu bimeze neza kuko hano nabo baheruka igikombe kera ca Premier League bagiheruka kwi ntwari ya ba Mohamed Salah ndetse na ba Sadio Mane abitwa ba Bobby Firmino bagihari uno munsi navuga ko ari generation nshasha muri ekipe ya Liverpool. Ni ekipe ya Liverpool ubona ko iri kwirika igikombe ca Premier League, ni ekipe ya Liverpool ubona ko iri kwirika igikombe ca Europa League, ni ekipe ya Liverpool by the way ubona ko na Carabao Cup bariko barayirukako. Rero navuga ko uno munsi navuga ko nimba bakeneye kuguma bariko bayoboye ikibanza ca mbere muri Premier League nuko baza ko bagerageza gutsinda ekipe ya Chelsea no munsi. Mu gihe ekipe ya Chelsea nayo ikeneye kuza muri Big Four ikazokina no muri Champions League, ikazokina na Champions League mu mwaka uza, nayo isabwa gutsinda urukino rw'uno munsi kuko nawe urabona ko ikibanza barimo katari cizo, ikibanza c'10 mu gihe baba bagitsinze baza kuva mu kibanza c'10 berekeze mu kibanza c'9. Ariko ko twabonye Jurgen Klopp yamaze kuba atangaza ko atagiye kuba ari kumwe n'ikipe ya Liverpool mu sina Jurgen Klopp gusa ahubwo ni na staff yose muri rusange. Bino bintu ntabyo biza gushora ku destabiliza abakinyi ba Liverpool ahubwo baraza gukora cyane kugira ngo banamusezere neza. Ubu uraho ko bakina na Norwich muri FA Cup muri market tribune nka yose ndavuga abafana muri rusange bose bari bazanye ama banderole ariko yitwa Jurgen Klopp ati turakwizeye turanakubaha musaza, ati byo wadukoreye ni byiza tunakwipfurije no kubana yugira ibihe byiza mu byurimo, ati no mu byo ugiye kubucamo byose, ati ariko mbe ko twanejerejwe, ati nibyo wadukoreye muri rusange. Abafana bose bishimiye umusaruro witwa Jurgen Klopp muri ekipe ya Liverpool. Nibaza ko na ekipe muri rusange ahubwo abasore nabo baraza ko banakorana n'ingufu nyinshi kugira ngo witwa Jurgen Klopp banamusezere neza ubundi. N'ubundi yaranditse amateka novuga ngo yabahaye England Premier League bari bamaze imyaka igera kuri 30 batayiza ba Champions League baheruka kera nyuma y'imyaka igera kuri 30 badakorako kuri Premier League baraza barayitwara. Champions League bayiheruka 2005 baraza barayitwara 2019. Muri rusange nitwa Jurgen Klopp nta catabakore nabo bagomba kumuryohera. ni Jurgen Klopp uri kuraba azi no gutegura effective yiwe neza kuko ugiye kuraba abasore ekipe ya Liverpool yari itakaje nta muntu yabona neza ekipe ya Liverpool kuzosubira kwitora nyuma y'umwanya muto. Ugiye kuraba yari atakaje abiswe ba Keita, atakaza ba Firmino, atakaza Sadio Mane, Fabinho yaragiye, Anderson yaragiye, Milner yaragiye. Ni ekipe novuga Liverpool novuga ko effective yose umukoce yari yamuhaye ibikombe bya Champions League ndetse na Premier League bari bamaze yarasigaranye aba basara aba ba Matipe aba ba Virgil van Dijk n'uyu Arnold hamwe n'uyu munyezamu Anderson Migol. Yeno vuga ko ni ekipe ya Liverpool ubona ko bagerageje kwiba kuko bashoboye. Kugiye kuraba uyu mukoca Jurgen Klopp yagerageje kubaka ekipe yiwe ayizanamwe amaraso mashasha nk'aba Makarista niho baje kuba baza kubaka ekipe. Amazina mamwe mwagiye muravuga amazina agiye atandukanye aje muri ekipe ya Liverpool mwagiye murayavuga. Urabona ko uyu mukoca Jurgen Klopp premier marazi gutegura vestiaire iwe neza, deuxième marazi gutegura effective ishobora kuba yo muhi bikombe, troisième marazi n'umukoca twabonye ko afite experience mwizi nkino mpuzamakungu yaba izi za Premier League yabaza yifa Champions League. Rero navuga ko n'umukoca amaze kuba afise byinshi amaze kuba yandika mu mahiganwa ngaho i Burayi. Ni umukoca amaze kuba agira byinshi amaze kuba yandika kuri championnat zo ku mugabane wa Buraya mu nkino zigera kuri 10 zimaze kuba zihuza za hafi zaheruka kuba zihuza imigwi uko ari ibiri ndavuga hagati ya Liverpool ndetse na ekipe ya Chelsea. Match ndavuga baheruka kuba banakina ni match ndavuga muri match Fazare ya Premier League y'ino mwaka. Ekipe ya Chelsea yari yanganije kuri Stamford Bridge igitsinda kimwe kukina ekipe ya Liverpool mu gihe mu mwaka uheze mu mwaka wa 2023 2022 ekipe ya Chelsea n'ubundi match kwari zibiri y'abafazare y'abafaze retour. Match zari zagize match nire 0-0 uko ari match ari na match retour. Mu gihe muri FA Cup ekipe ya Chelsea yari yanganije na Liverpool ubusa kubundi n'ubundi ariko Liverpool ingana kuri za penalty. Mu gihe muri FA Carabao Cup n'ubundi bari banganije ubusa kubundi ekipe ya Liverpool irengana kuri penalty n'ubundi. Mu gihe muri Premier League 2021 2022 kipe ya Chelsea yari yanganije na Liverpool muri 2-2 mu gihe Liverpool yari yanganije na Chelsea kuri Anfield Road Park kimwe. Mu gihe muri 2020
2021 ikipe ya Chelsea yari yatsinze Liverpool kuri Anfield Park igitsina kimwe ku busa mu gihe Chelsea nayo yari yatsinzwe na Liverpool muri match retour kuri Stamford Bridge ibitsindo 2 ku busa. Birumvikana muri match zigera kuri zingahe muri match zigera kuri 10 ziheruka kubahuza match 8 barazinganije match 8 barazinganije kandi match 6 muri zo bazinganye ubusa ku bundi mu gihe match zigera kuri 2 umwe yatsindiye uwundi wabo undi atsindira uwundi wabo. Ndavuga equipe ya Liverpool yatsindiwe kuri Stamford kuri Anfield Park mu gihe equipe ya Chelsea nayo yatsindiwe kuri Stamford Bridge. Birumvikana ko match navuze 8 ahubwo ubundi banganije match zigera kuri 8 bose batsindana urukino rumwe. Birumvikana ni match ni equipe zimenyeranye muri rusange ntawe navuga ngo yabiri mu bihe bibi canke mu bihe byiza muri make ni equipe zigoranye gutsinda ariko urumva ko Rokoro yaba rukunganya Rokoro yaba ni kunganya ko muri match 10 ziheruka match 8 barazinganije haba muri Premier League haba muri FA Carabao Cup haba no muri FA Cup hose urumva baratsinganye ni match novuga ngo baraza gukina ugasinga mu kibuga basa nabanganya uburemere ariko no munsi ushobora kubona ibitandukanye kuko nyamba twabonye muri phase mu rukino rwabo rwa mbere bangana igitsino kimwe ku kindi uno munsi none novuga kandi equipe ya Chelsea atari mbwa rimeze neza kandi umunsi novuga ngo nayo Chelsea de Blues imaze kubona yigarukanira iyo confiance kuko no kuva gutsinda ibitsindo 6 nivyo watsinze Middlesbrough muri mu cicaro cya kabiri mugabo ibitsindo 6 bari byinshi uba wasize muri mohari abasore bawe amaze kuba novuga ngo bagarukana nk'aba Chukwemeka bamaze kuba bagaruka aza kuba Erika kinisha tubonye performance za Enzo Fernandez abati mu kibuga Moses Caicedo araho yagarutse turaza kubona Chelsea de Blues nayo ituyereka mu yindi sanamu bitandukanye nuko yari imeze turaza kubona n'abakoca babiri navuga ko bagiye kuba bahura navuga ko basanzwe bakomeye ku mugane Burayi turaza kubona equipe ya Chelsea nayo ibintu bizakuba bigenda bimeze neza cyane. Match zari kuri no musero ni Manchester City tanamutwe na Burnley mu gihe Tottenham Hotspur ziraza kwitana mutwe na equipe ya Brentford mu gihe equipe ya Liverpool nayo iraza kwitana mutwe na equipe ya Chelsea kuri Anfield Road Park. Tubanza twigarukire ku munsi wejo ku munsi wejo hari match zabaye ndavuga muri DFB Pokal kimwe cya kane gishiri cya nyuma equipe yitwa San Paoli yaje kubitsindwa na Fortuna Düsseldorf. Match yarangiye ibitsindo bigera kuri 2 ku bindi ariko bifashije za penalty equipe yitwa Fortuna Düsseldorf za kubirengana muri kimwe cya kabiri gishira ica nyuma mu gihe muri kimwe cya 8 gishira ica nyuma ndavuga muri Asian Cup equipe ya Uzbekistan yaje kubitsinda equipe ya Thailand ibitsinda bigera kuri 2 kuri kimwe mu gihe Arabie Saoudite yaje kubisezererwa na South Korea yabitwa bahenge Minsone tsindo bigera kuri kimwe ku kindi match yose baza kuba bamifashira za penalty kipe yitwa Hengminson za kubirengana muri kimwe cya kane gici nyuma kipe ya Tottenham Hotspur n'ibira baho kabisa idafite kapitene wabo kuko aracari karagurumana hariya muri Asia witwa Hwang Hinchan musore yaje kubaterekamo penalty imeze neza cyane abitwa ba Hengminson penalty bazitsinda ariko muri Saudi Arabia harimwe yahujije penalty match za kubirangira ari penalty zigera kuri 4 za South Korea kuri 2 za equipe ya Arabie Saoudite. South Korea ibona kurengana mu gihe muri Asian Cup nyene kuri no munsi igihugu ca Bahrain kiraza kuba gitana mutwe na Japan abitwa ba Kaoru Mitoma baraza kuba bahari neza cyane igihe cy'isaha 9:30 mu gihe igihe cy'isaha 12 Iran iraza kubitana mutwe na Syria mayo nayo match iza kuba itoroshe mu gihe muri Championship Sheffield Wednesday yakina na Watford iyo niyo match hari yonyene mu gihe muri DFB Pokal match ya kimwe cya kane gishica nyuma nayo yindi hari ni hagati ya Hertha Berlin na equipe ya Kaiserslautern muri kimwe cya kane gishica nyuma mu gihe muri La Liga rero dusimbira muri La Liga hariho nkino zikirarane ziza kuba zibakuru no munsi nkino zikirarane ziza kuba zibakuru no munsi zitabaye kipe ya Atletico de Madrid iraza kubitana mu mitwe na equipe ya Rayo Vallecano igihe cy'isaha 4 z'ijoro. Equipe ya Atletico Madrid ni equipe ubu tuvugana novuga ko yamaze kuba nayo iza iri kwirukanka ku gikombe cya La Liga EA. Equipe muri weekend bari baje baracura amanota 3. Ni equipe ubona ko kuva bavuye mu gikombe cy'umwami baronse qualification ya kimwe cya kane gishiri cya nyuma. Ni equipe ubona ko yagarutse muri La Liga bikora neza
ni ekipe ubona neza yuko irikiza ivyitwara ameze uko ugiye kuraba nk'abasore ba Antoine Griezmann abiswe ba Morata ugashaka uyu captain wabo Koke ugashaka uyu mukoca wabo Diego Simeone umusore n'ubwanwa ariko arabatsindira uyu bakwiye kwa FC Barcelone Memphis Depay nawe rikabizamo abatsinda igitsindo kwa Sevilla cabaye qualification yo kubandanya muri quarto finale ya Copa del Rey azabatsindira muri ubuheruka ubwo barako barakira muri La Liga niwe yabaye intsinzi n'ubundi ni ekipe ya Atletico de Madrid ubona neza yuko nayo iri kiraza inigana n'izi ekipe za Girona nubwo ubona ko zisubije amanota ashika ku 9 n'amatari 10 rero navuga ko ni ekipe ya Atletico de Madrid ubona neza yuko nabo bamaze kuba bigarukamo neza n'uyu mukoca wabo El Cholo kuko ekipe ya Atletico de Madrid ni ekipe twabonye iri kiraza inabangama muri Liga zibangamiriza ekipe za Real Madrid ndetse n'izi ekipe za Girona rero navuga ko ni umukoca El Cholo ubona ko hariho byinshi ariko hariho performance nziza rikaza yerekana muri ekipe ya Atletico de Madrid ariko arerekana muri ekipe ya Atletico de Madrid mu gihe yindi match irindiranywe shikana batari bake abakunzi bo mu nzu y'abafana ndavuga ekipe ya FC Barcelona baraza ko bafite match igihe cy'isaha 2:05 na ekipe ya Osasuna